Hello friend and family, ndabahaye ikaze kuri Duso Learning TV. Muri sanze uyu munsi tugomba dukarange isosi y'ibiharage. Tugomba dutegura isosi y'ibiharage. Turakeneye amavuta, igitunguru, poivro na tungurusumu. Kugira ngo murabibona ko mbijije gushiramwo igitunguru mu mavuta. Turindira akanya gatoya igishe, hama nshiramo na poivro. Yego, isosi y'ibiharage iryoshe ushobora kurisha ubugari canke umuceri canke n'ibindi byose. Yego, namba uri mushasha ngaha ndagusavye nturengane udakoze subscribe. Aha ndashizemo agatungurusumu. Ndababwiza ukuri biramota neza. Ku bakunzi bacu basanzwe barakoze subscribe, ntimuvyihererane, gira share ku bagenzi banyu, mukore comment na like. Ivyumviro byanyu birakenewe kuko nivyo bituma duhindura ibintu tukarushaho gukora ibibaryoheye. Urabona ko namaze gushiramo itomati zirasha, ahasutsemo ibiharage. Nanse ko video yoba ndende ikarambirana, ibiharage nari nabitetse ku ruhande. Murazi namwebwe ko ibiharage biteba gusha. Ego, mugabo gukora aka gasosi kavyo mu mwanya mutoyi cyane uba heje kugategura. Ego, ngaha ngira murabibona ibiharage byanase bimeze neza, no kujisho biraboneka ko biryoshe vraiment. Aho nashizemo n'umunyu. Ego, isosi iri tayari. Tugomba tuyikoze umuceri. Ndabashimiye mwese abantu mwabanye nanje, mubandanye mudushigikira. Ndabakunda, bye bye.